amabanga Sasa ndapfuye ubukiragaye sheri nibi kumbe ndubaka nkava muhira hagasigara arangore uyu mugore none yabaye nabona ko amasari karagenda none gamugo ni wowe ndongoye canke nije nakurongoye sheri nukuri mbabarira cyane nako ndabirondera sheri ntabarya nako ndabirondera abagore sheri mbabarira nako ndabirondera mu bintu byose muri finetsa okay ndibaza nta bindi basaba oya nivyo nyene birakwiye ama ikindi na zinga sheri cyane uraba kwimakazi numari nindundi sheri je ndakubwiye ubuzi bwo gukora ama video ugakora ama clip y'indirimbo ubukoze mu myaka ibiri ubu uri muri project yo kugura indege ati rero tuzoca tugura indege oya tuzoca tugura ahantu heza tuzoca tuvangaha raba nka Johnny Rare Johnny Rare amaze kugura amapine 2 y'indege numva atayirembeje project amaze kugura amapine 2 none sheri yahereye ku mapine ubu yagiye mu Rwanda hari yaho adoca amaze kugura amapine 2 andazi kizokurikira adoca kurujya upanga w'indege kabaye ndakurahiye sheri natwe bizogenda neza bizogenda neza niyo mpamvu nanje shaka ariko ndafise ikibazo ubona aya TV ndayihoze hari company iri hano yitwa Agape Record bakora imiziki fresh kandi bakora ibintu by'imiziki iyo project nariko ndiyumvira nk'ubu ngiye nkabasaba nkazoza ndahateramira aho mu studio muri Agape Record ndahateramira ku buryo umusani aje kuririmba ashagena shoreye nkore video ico cyumva ko kandi isa mengo ni vyiza ahubwo ni ugucuranka amafaranga menshi ako kantu niko shirika tuguruko cyane ako shiri nyaruka urabona Johnny Rare yatembere kwa ibintu by'amavideo yego naje sinikunda byiyumviriye kubera muri budget bisaba ibintu byinshi umva gute shirire kugenda aho nyene genda aho nyene genda aho ahubwo shiri nyaruka nyaruka ewe reka ngire bataragira shiri ugenda neza yego cyane ni Imana mugabo wanje bye Ogusa, rondera, amaera. Zomana, mbeza yenda kugeza kwa. No mpamvu nabo tikasa kizaniraje. Kubera umengure mexage. Wigeze indirimbo muhinde. Yo mpamvu naguko niyo wotikera so muri radio. Kubera kuzi wewe. Umengura karadio wewe bari kukwita karadio apani zina bakwiye rero mbeza nakubwiye waruzi ko cyuko tujya igeni ku buryo je amena fisuzo nakubesha nungure microphone genzo kubwira ukuri n'ijambo ry'Imana yavuga ati muyagukwira agenza never Yesu nzigara kabisa reka ndakubwira nukuri kw'Imana sinze nevyagenze yego ubu rero yagiye gusaba akazi cyari naje numva ngo nukuri sheri ubwo aje kwirwa nicaye ngaha ngo birandambiye yego ndavuga ati Mana ngira ni amasengesho naterereza yo Imana yuba yanyishuye Imana irakora kandi uzakubwira ma ariko nawe ngakwisi kwisi uteye imbere abantu barakuraba bakabura ico bakubwira kubera yuko umugambi w'Imana ivyo kubana ndimo ariko byo gutiyana sindimo Madiba amahoro bagenzi boss chuti zanje muteramiyaho
ugiye ebana jewe ngaha no muri agaperi code ngo dumbwi ngiye gusaba akazi kuza ndakora ama video abasani bagenda kuri recordingirayo turondera amahera y'inzoga majiba ngo wawe kamwe amanjira kumekanye hamwe ncugenda nambari mafoto nayo dasize kandi kawe ewe nihuta reka ngire ngende ndagarutse oya maji ndagiye vyari byo kweli muvise agacupa vyari byo majiba nukuri lapirungo baguwe mugani nambara agacupa nukuri woba utugaye ingo niwe kamwe ama ako kajambo bono wandabakaye reka nzi nambari kamwe reka dufata kamwe ndaba ndajayo nakara niburira amahoro mubeze neza ewe amakuru y'imisiri wewe bozike ego zana kandi kamwe zana kamwe kujya zana ko nyene none ubitandukanye ga yewe nibyo abagenzi bariko barafata murandi nakuriya mbaye sawa nakore rero maji ikibazo ofise waruge gusaba akazi nabuge gusaba akazi baranywa inzoga waruge ucanyoye mwanya oya muri agape n'abagitwa agape sizina ry'umuntu agape ni rya company rero uyiwe zamukujije ariko rero abagabo bayagira ku ishupa ko byamya mbere hose rero njyewe nafise ikibazo niba akaronka wako kazi muri agape uzocuza abagabo jewe singiye afise icizere nokure ndakurahiye ndabagabo banga yamwijite ngo fise amadeni kujura rero sinzine vyagenze sinzine bimeze ahubwo rindi kundimvira kandi amutelefone ndamubaze ingene bimeze wewe murondere wumve no kunyeretse mana sinzi ikigabo cyari hamenyereye kwirwa kigamye mu nzu kareka byari biteye isoni tereka nuziriza ariko usanga imana je nari nasenze nuko oya imana yo usanga yakumviye nuko abwiye umureremvye yitwa Shimadoshani aba muri Kenya ariko n'umurundi indirimbo ziwe bazumviriza tukaburegwa tugawe amwita Shimadoshani umushinwa abirembo yitwa ngo Nyaranja uriko bagapu Nyaranja eka mvugana na madamu mada gutambara ingene vyagenze nakumye ntegereje ndarindira kumbwira ndabura bimeze neza akazi narose ubu ndiko ndafilima babarerevye nyamba Divine na Leondasi turi kuri location sa wow watanguye akazi yo amana watanguye akazi uracavuga akazi natanguye kuyatanguye akazi yo sheri vyagenze gute basa gape iratevye yo numva notamba sheri tuzayatugura ya ndege je nugira ikibazo ijya ndege n'ivi iri muri plan mu mutwe wow ewe ngomba kwemeza John Irare yagutse amapine gusa je ngomba kugura indege yose sawa bada turayagani nataha akazi ndimo ndakora yemeze neza sawa nato turavugana utashe yoho numva nezerewe Mumbe rero sinari namenye ko ari twe twatanze akazi amaya akazi niko nano
tugire gute murabagenzi naye kubasiga muwava ndiko mbagaya mana ewe yarosa akazi reka ndabutari inkuru nje afise ikigabo c'ikirori ngo tuzogura indege amaze ko n'abantu bangahe ngo bazogura indege mbaza ndakubaza akore nanje ndamushigikira nkamutera intege ngo yego sheri tuzogura indege kugira akore azi ngo tuzogura indege uryoherwe yiruke ngo tuzogura indege unacisha ngoma nkora kuma ngende kwibotike uranyuka ntora umuceri ntora inyama ntora iki nori urasivye no munsi some ngaha urazona ingene batugaye ngo twiruka kuduharage navyumva n'ukuri ariko imana irishuye no munsi nanibera guteka urateka ubwishaza arusakaza amafaranga arahari kuduharage umunsi ngoma y'inyama umusima ndakoze ndaguherekeze tugende n'ukuri tugende untwaze Bati Sa? ni sawa Dena mahoro. hewe Karibu. ego impa ibiro 5 vy'umuceri kuri wa wundi mu Tanzania ora numumota neza umpima ibiro 5 mpimire neza ucumpa Na uriho mwiza. uriho mwiza Ego kwe. ucumpa ni fanta zitatu ego nakumugabo mugabo aza gushika hamwe yarushe n'akamusiteri karya yo n'udufanta dutatu tujya udusitru umudukanye kirani goga Faranga yose mwayakuye. kirani goga sabotike ndashikirike nanogani giki amafaranga yano nturega umugabo wanje araguha nuzi wari umugabo wanje horari azo kuri hatasha nuzi ko wakunda kuri haba Kare. Uje tudasiba kugwana wowe uja utuma n'utumaye byose birumvikana reka nta na kimwe no kwira ikibazo arandiha botike kurazi tweko tutaguheranira ako mama mumerana twamaze kugwana ugenda oya erega umugabo wanje yarose akazi wewe impa mugabo wanje azawukuriha gira ni goga ariko yose muza kuyandihira rimwe ego nta kibazo sawa mbewa numifana zitatu na besho zitatu na besho zibiri sawa reka ndabe niyo besho Ubukiragaye kumbe ndubaka nkava muhira hagasigara barangore ngaho vai kuma seri nibigishe abagore bo kwa Matiyasi niyo baza kunsamburira uko jewe seri uzibe nawe uzibe haguruka ndavuze none jena wewe nawe ingo nakubwira ingo ewe jewe rero umugore wanje mwarabonye yuko rero ari kigugu twe twako mumutera amapolitike ayo amapolitike namene iruka Pomoka. Nega. Wauke. Ngwa. Ewe. Umumiste hose. Ngondi kajama deni. Ngondi umuboss. Ngondi abari hamahera. Uraza hanu wagiye gutwara ibintu kuntu bankubise. Uraza kuntu bafasha. Manda. Wabiko
Wewe. Sheri mbabarira. Sheri. Kuba agiye gutera ibintu utabwiye. Nenda akubwiye utari ibintu kuba utambariye. Muhira. Muhira. Muhira ibintu twabisubiramo. Murabana. Sye. Umbwa. Mbesire. Odi abo kwa Matias. Matia. Yo. Zinduka mtamu. Amahoro Matia. Ni wewe? Ni jewe. Ha. Noneka Matia. Imeze gute? Abantu bo mwino katiye babarota amasamba mbwika babarota amazira ntoki babazize ukuhohotera babarota ibiki. Matia, ushaka ko tuyavuga oya turayagira amayabo ahubwo jewe mbona twavyorosha naye nkuzaniye ibibazo by'umugore wawe uwo bitora je nkibandane n'agasuzuguro ujya ku mugore wanje uhondagura y'ingoma y'abaporoso. Matia, gukubita umugore wundi mwakubitera. Matia, wonka nka unyumviritse jewe umugore wawe kumukubita kwanje sekindi hari impamvu namukubise. Yarakwimye numva umenga oya vuga yarakwimye vuga aha washitse yarakwimye uguhenera ntumuhenere akwitwika iburanyo Mamanita. Matia. Mamani. Matia. Umva nyumva. Unyumvirize. Ibintu tugende gahoro. Unyumvirize. Abagabo. Umugore wawe. Nase kuvuga kureka mvuge. Vuga. Naje ndavuga. Umugore wawe akirirwa n'abandi bagore hariya antazi. Akera amajambo umugore wanje sinubaka. Umugore wanje ni induru. Umugore wanje ziraziraka. Ubu sinzi n'ukuntu ameze mwijoro, sinzi ukuntu bimeze. Tuza n'abahukanye. Ariko ryari tuza kumera nk'abasubiranye ngiye gusaba akazi, umugore wawe acaza yose umugore wanje ngo agende gusaba amadeni kwotike ngo shika ndi ngo narosa akazi. Icuncu namukubitiye. None umukubita nkande ndabibi yako n'umugore wawe ndamukata n'amare y'amakosa ko mubana nabi n'abantu. Nakwereka ko ndi umunyarumonge. Nakwereka impamvu ntatwara amazi mwiwese. Matia, ibi bintu ushake ntibiherera aha. Nibiherera ndavuga ukuri. Ndaja kwitwara kwa dokaratiye. Genda witware. Umunyabuke uraza amahera namukoye. Uragenda witware. Ntuzobona abanyamuyinga. Uri umunyamuyinga. Abo kwa Dramati. Ntungoroge mu muti. Abo kwa Yoya. Uri uwo kwa Yoya. Abo kwa Shimadosani. Sawa. Ntuzoze kutumenya. Genda rero ngomba nanjye ndakwereke ngo ndiwe. Kandi umugore wawe mutwaza indero. Wowe nakuroza amasamba mbwika. Ari he. Ukoze siwa kurogora. Tuba ku mupaka wa Tanzania. Ibyo bintu uvuze nagufasha amajwi. Sakufate. Ibyo byakora. Urasha nawe washinziwe utazigisa cy'umugore. Uragakubitwa n'inkuba. Umugore wanje arasuzuguye. Nitwaye kwa dokaratiye wowe bungaye.